ubwiza bw'Imana bukubwira special nimba ubyizera uvuga uti amina. Kadusangire ijambo ry'Imana ry'uno munsi. Titre ya message nayise inyifato yo mu mutima. Amen. Mu gutangura nashaka kuvuga ngo kenshi muri education na culture zacu umuco w'ikirundi antuka aho ngeza kuwumenya uko ndawuzi niyaza ngo turashira cyane importance kunyifato, siko baravuga ingene yifashe uza kukubona gucya wifashe uko oyaza kuvuga ngo kuri umwana wa hehe. Donc mu ndero muri education ugiye kuraba hariho turashira importance nini ya kunyifato, ingene wifata, ingene wicara mu bantu, ingene ufungura, ingene uvuga, siko ibintu byinshi nyene turagira. Ariko uno munsi ico je nshaka guhagarara ko n'ugutebako ijambo ry'Imana riha agaciro kaniniya, siko riha importance niniya, ni ikintu kijanye n'inyifato yo mu mutima. Inyifato yo mu mutima rero ugiye kuraba kenshi ikibazo gihora kibamo n'ikihe. Inyifato yo mu mutima kubera atari ikintu kigaragara, kubera atari ikintu kirahabona kiboneka co kime nk'inyifato yo mu mubiri, turagira tendance yo kukineglija no kutagiha agaciro kaniniya, kuko nubundi nta uza kumenya inyifato twabikoranye mu mutima, n'est-ce pas? Turashobora gutwengera umuntu ariko tukavuga ati ntazi ko mu mutima ntamukunda, muravyumva. Ariko ugiye kuraba Imana yoyo iha agaciro inyifato yo mu mutima kurusha inyifato yo hejuru iboneka. Amen. Rero uno munsi ndashaka guteba kuri iki kintu c'inyifato yo mu mutima, kuko ndashaka kubabwira ngo ugiye kuraba kuva tuvutse canke dukuraho dukurira twaradevelopye inyifato bivanye naho twakuriye, turadevelopa izo nyifato turiga kwifata neza. Ariko ugiye kuraba abantu benshi usanga mu nyifato zo mu mutima bari nyuma cane gose, bari kure. Ni nkuko novuga ntuno munsi hari abantu benshi bicaye ngaho imbere yacu basa neza, bambaye neza, kandi murabibona ko no muri aka kanya turi ngaha twicaye aha nta muntu novuga sinzi nk'abo mwemwe ko murabona je ntabona, nta muntu umuntu umenga ikarakemesha ikagira comportement iri bizarre. Ndamaze kubona ngaha muri eglise biramaze gushika kabiri kose haraza abantu babayabaga, siko bagize ikibazo co mu mutwe, muravyumva. Ntibasaze, ntibambuye impuzu ngo biruke, ntibariko baratukana, ariko ndashaka kuvuga ngo les deux fois, rimwe yari umuhungu ikindi gihe yari umukobwa, ariko ndashaka kuvuga ngo les deux fois abo bantu byabashikiye ngaha muri eglise, nari nicaye muri eglise, ariko ndabona comportement zabo, wanashaka umwe nabona umengo n'umushitsi, ariko ndabona kangahe yahagurutse agenda muri toilette, agaruka ngene ariko aratambuka, ngene ariko aragira iki. Mu mutwe ndibwira nti ujya muntu asa n'umuntu asa akabazo. Hama igikorane giheze effectivement ca ndabona ko afise akabazo, ncasanga afise nabi wabo baje kumucunga bariko baramukwega kugira bamutahane, siko n'uyundi muhungu byaragenze uko nyene ndiba kwicogera ari umuvuga ubutumwa yeka aravuga ubutumwa, arabibona nawe aravuga ati ujya muntu ndashaka ko mumufasha, siko baramwegera baramufasha, siko. Rero ugiye kuraba twebwe ngaha ukuntu abantu bifashe en général, usanga abantu bifashe neza, muravyumva, tellement que hagize ukemesha murabibona, muravyumva. Ariko rero naho bimeze gutyo, kugira bimere gutya mu bantu bashika 3,000 birenga babe bari hamwe bose bifashe neza, bica bikwereka quelque part ingene mu ndero yacu canke muri culture yacu ari ikintu duha agaciro, ari ikintu duha importance, n'est-ce pas? Rero ikibazo gikunze kubaho ni ikintu uko muri indero yacu no muri culture yacu turabiha agaciro, ariko nagira mvuge ngo mu ndero yo mwijuru, muri culture yo mwijuru, muri culture y'ubwami bw'Imana, bobo baha agaciro inyifato yo mu mutima kurusha uko baha agaciro inyifato yo mu mubiri. Rero ugaca usanga des fois twebwe duha agaciro ivyo twakuze iwacu baha agaciro, ariko ndashaka kubabarira ngo aho twakuze twita iwacu
nivyo hari iwacu ariko kuva tuvutse ubwa kabiri dufise iwacu hashasha. Amen. Dufise iyo tuva hashasha, dufise iyo dukomoka hashasha. Rero bisigura yuko twari tukugiriye kugira umuco na culture vy'iwacu mwijuru. Amen. Amen. Rero ndashaka gusubira kukubwira iki kintu ngo iwacu mwijuru baha agaciro inyifato yo mu mutima kurusha inyifato yo mu mubiri. Amen. Amen. Reka dusome ijambo riri muri Yohana mu gice ca 15 umurongo w'indwi. Haravuga ngo nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cose kizobabera kuno. Amen. Nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cose kizobabera kuno. Amen. Iyi verse narayiravye ndibaza ntahogamana kubona ko muri Bibiliya iyi verse ibaho. Siko kubona ko muri Bibiliya hari ahantu handitse ibintu bidupropose ikintu kanaka bigaca bitubwira ngo ibi ni vyagenda uko ngo usabe ico ugomba cose bizokubera kuno. Siko nkaca nibaza none ndabaza abantu mwese muri ngaha wiyumvire ku ngorane izo zose ufise nizo wigeze kugira nizo utinya kuzogira. Ndashaka kukubaza muri izo ngorane zose. Siko nimba bishoboka ko hariho position igutera igutuma ico usaba cose kikubera kuno, niyihe ngorane yoza ikarengera ubuzima bwawe? Ko naho inzu mbayemwo yombomokerako ikandyamako yose ngira mpfe noca asaba ngo ivyuke yose ihaguruke bisubire bimere uko vyari bimeze, kwico saba cose kimbera kuno. Rero ikintu namye nibaza, namye vuga nti mu bisanzwe twebwe abakristo twari dukwiriye kuba ari twebwe ba chercheurs ba mbere babaho kuri inosi. Muravyumva? Twari dukwiriye kuba turi abantu babihagurukira bavyicarira. Vous savez iyo muravye no musa ba chercheurs batandukanye muri science canke aba archéologue bagira ibintu vyigeze kubaho bakaraba muri histoire bakagira iki, iyo ugiye kuraba abo bantu batandukanye uraraba ingene akazi kabo kari sérieux. Usanga ego ni swatari muri iryo shira hamwe rikora ivyo bintu, ukaraba amahera babishiramwo, ukaraba umwanya babishiramwo, ukaraba ingene bibasaba gutembera kuja mu bihugu bitandukanye, ugasanga bagiye nko muri Egypte bariko bimba ahantu mu bugaragwa ivu kugira ngo batore utugufa twasigaye, kubera yuko n'aba chercheurs bariko bararondera kumenya par rapport ya histoire, kandi muri uko kurondera kwabo keshi uko kumenya kurabatera kumenya amasolution menshi y'uno munsi nayo muri kazoza. Siko rero ugiye kuraba akazi k'aba chercheurs arabarondera imiti y'ingwara zitandukanye, arabarondera ibintu byinshi, urabona ko ni ibintu biri sérieux, ni ibintu biri mu bwoko bambe birimwo ubwenge bwinshi, ni ibintu birimwo investissement nyinshi y'umwanya wabo, birimwo investissement nyinshi y'ubwenge bwabo, y'amahera yabo, ni ibintu nyene biri sérieux bafata au sérieux. Amen. Amen. Rero mwibuke ko natwebwe ijambo ry'Imana rivuga ngo niturondere uhoraho ubudahumeka. Rero murumva ko natwebwe twari dukwiriye kuba turi aba chercheurs bakweri. Twari dukwiriye kuba turi aba chercheurs batabikinisha. Twari dukwiriye kuba turi aba chercheurs batabifata minenengwe. Siko twari dukwiriye kuba turi aba chercheurs bavuga ati iki kintu siko iki kintu ni kintu nkuriye guhagurukira sérieusement, kubera muri ico Imana yambwiye ngo harimo ivyangombwa n'ibikenewe byose bimpa kubaho ubuzima bw'intsinzi. Amen. Amen. Rero kesho ugiye kuraba ikibazo gikunda kuba nikihe, uno munsi novuga ngo dusa nk'aba chercheurs ba fake. Kubera ugiye kuraba keshi ikintu kiba nikihe, uno munsi muramaze kubibona habitude, turasenga gose bivanye n'ingorane turimo, hama tukagabanya bivanye nuko twishuwe. N'est-ce pas? Hama uramaze kubona ibintu bikomeye, je vraiment narabibonye ko bishoboka. Siko ndibuka hari igihe nigeze kuba ndi imbere y'umwana, je pense ko yari afite imyaka nka 18. Nigeze kuba ndi imbere y'umwana afite imyaka 18, ndamaze kuvuga iyi exemple ngaha, yaguye muri douche. Siko
hama aguye muri dushe acaratubwenga aja muri koma mu bitaro vyihuta bimwe bafatiyewe ahejeje kugwa. Rero ndibuka turi muri kwa muganga un moment arigira ko ama besoin yiwe aragira pipi, je pense ko yagize pipi yonyene, muravyumva. Hama rero je nta nivyo narinza abakabo turi kumwe baravuga ngo c'est fini, iyi ni signe ko kabaye. Urumva? Mugabo je nkaca ndaba nkavuga nti aka kana bari bahejeje ama examen, hama ejo bari bamye mu genre muri gonginike bimwe bibavuga n'abandi banyeshuri baje gusangira. Nkavuga nti mana n'abantu basangiye ejo nta numwe afise idee biko biraba. Rero nkakaraba nkavuga nti mana ntibishoboka ko umwana apfa. Rero narabonye ingene mu gihe nk'ico ca panique ndibuka yuko umuganga umudoktor yari ngaho woya yashatse kunyumvisha ko ibintu biko byaheze abimbwira mu migani y'abaganga. Abimbwiye mu migani y'abaganga nanje ko nsanzwe ndi umuntu optimiste cyane gose hama ntaco navyumvisemo. Urumva yarambwiye ngo amaze kugira amahe cardiaque umutima umaze guhagarara inshuro 10 inshuro zishika 10. Je nanje umbwiye ngo ko amaze guhagarara umutima inshuro 10 ngaca numva ko waciyusura kudemara inshuro 10 numva ari amahoro numva ko ni sa miracle siko donc araza kubaho. Kumbe ni imvugo y'abaganga yo kunyumvisha yuko byaheze kuko naho hose bakora mu reanima nyene bitariko biragira. Rero ndibuka muri ico gihe ingene nari imbere ndiko ndasenga ariko nkumva umengo urabona hari gihe uburi imbere ya situation ikomeye uri kurasenga hamaro mu gusenga ugatusanga hari utujambo uri kuribuka urumva duhava dutuma bitohava bikunda kandi je muri umwanya urgence ndimwo urumva swa tukavuga ngo bisaba ko wizera ukabaze est-ce ndize je ngumengo nukuri ivyo bikondition byose kuraho karabaye. Rero ndiba ko nasenze nshasanga ndatahuye umuntu yigeze kumbwira ikintu ngo ama situation ujamwo ugasanga mu gusenga kwawe asha ndi ngaho ndumukizwa ikarasenga ariko nivya yindi usenga utabazi n'ibyo mana canke shetani canke bikira mari unyarutsa wese please ndabasavye umwana ntapfa. Urumva? Rero hariho situation tugwamwo nyene ukumva vyose uri ready ikiza cose bipfe gukunda. Muravyumva? Ariko rero ikintu ushaka kubabwira ngaha ni iki ndashaka kubabarira ngo tutari muri izo urgence siko bene data iri jambo ry'Imana uko ryatubwiye siko ryatubariye ngo ni waguma muri jewe siko amajambo yanje akaguma muri wewe siko nusabe ico ushaka cose siko kikubera kuno. Amen. None ga bene data eske ntimutahura yuko twebwe siko uru ruhara rwacu canke iyi responsabilité yacu twari dukwiriye kuvyitwararika hakiri kare kandi tukabitebamwo ibi bintu bijanye no kuguma muri we n'amajambo yiwe akaguma muri twebwe. Kubera yuko nkuko nababariye iyo turi imbere ya urgence siko umuntu wanje yaguye muri douche kandi ivyo bariko baravuga abaganga nta minota bamuhaye bavuze ngo kabaye siko kandi nyene uko bavuze niko vyaruhiye kugenda muri uwo mwanya ne turi ngaho oya yaciye agenda. Muravyumva? Rero ikintu ushaka kwabwira ni ikiye turafise ukuntu turabasenzi bo muri urgence. Muravyumva? Turabasenzi bo muri urgence. Hari ibintu bikaze canke bikomeye ubunyene twese turacika abasenzi. Sinzi ko murabona ndamaze kubona ama video menshi dukunda kubona no munsi ku ma réseaux sociaux ukabona swate indege iciye ahantu inyeganyega gose canke ukabona ubwato bugira butwagwa abantu barimwo muraza kumva ingene abantu basenga. Urumva? Mwizira kandi abose ko basenga barira. Mwizira Yesu. Okay mani bitwese turabikora. Ariko mwese nimba mu byagakiza mu bitevyemwo muramaze kubona ko bidafata. N'est-ce pas? None bidafata ntimwibaza ko twebwe nk'abakristo nukuri dukuriye kuba abasherishore bakweri tukicara tukaraba tukicara tugasuzuma kubera ngira mvuge sinzi kari mu bihugu byose ariko ngaha je byo mpora mbona mu Burundi nukuri hariho ubunebwe bukomeye muri ico kintu cyo kuba abasherisheur mu vyerekeye Imana kandi ubwo bunebwe ugiye kuraba hehe bwirezuma yuko misi yose muca muvuga ngo ubugombe bw'Imana nkuko womenga ibintu byose biko birababako ibibashikako ibishika ngaha ku isi bishika mu gihugu ibishika he nkuko womengo byose n'ubugombe bw'Imana. Rero kubera yuko dufise ubwo bunebwe bwo kwicara ngo tube abashercheur turondere duhitamo
kuta kubishira ku Mana ngo Imana ntiharirizwa. Hari ikindi nabonye kitahoraho kera ariko ubu ndamaze kukibona mu manterema ngahe cara kirafise success, uravyumva? Ukabona misi yose tugiye muri anterema bagasha bavuga ingene uyu muntu yari yizeye vraiment mu vyerekeye gukira. Ngo yarizeye n'umuhizi mu kwizera vraiment yarizeye ngo gushika ku munota wa nyuma yarizeye vraiment acarapfa. Jeve mumbabarire ikibazo mpora ngira sinshaka gupinga sinzi byo ndiko ndapinga ariko cyo nshaka kubabwira niki ndagira akabazo ko kwibaza none ibi bintu nta kibazo bibatera basi ntaco bibatera kwibaza basi nta kintu bibatera basi kukestiona mu mutwe wawe canke tout simplement uturuna page wiruka kubera yuko après tugiye gukaraba we ntuza guteba gukaraba ucugenda wiruka nka kukazi hama turi mu yandi mafere on n'a pas le temps yo kwitwararika no gucukura no gushaka kurondera mu vyerekeye Imana n'ubwami bw'Imana. None ko nkayi ijambo ritubwira ngo ni waguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri wewe usabica ushaka je ndibuka ndamaze kuja no mu zindi aterema zishika nka zibiri siko ukumva navyo ngira namwe biramaze kubashikira ukumva umuntu ayeka aravuga ngo vraiment ngo nari nagize ngo kandi ico gihe ngo mpwemu yera urumva ngo nasenze ngo mpwemu yera carambira ngo humura ntugira ubwoba umuntu wawe ntaco azoba ngo nca ndahumura siko ngo ariko ngo ndashima Imana ko uyu munsi yapfuye sasa just avyumva none kubeka ibintu tubitruva normal ga bene data nkaya ariko arandangira umva ntubimyoze ngo urumva ariko arandangira isigire osha ibanga ry'ukwemera n'agatangaza tuvyishinga gute siko rero je kintu nshaka kuvuga ngaha ga bene data naho rafata umwanya nkicara nkibaza nka compara siko nkavuga ibintu byambaye ko abantu bose babonye kari gitangaza me nanje nkicara nkavuga nti Mana je nuvume ngo sinshaka gupfa kwemera ko ari gitangaza reka nicare ndabipinge hama nze kwemera ko ari gitangaza kuko vy'ukuri nabonye kari gitangaza kubera urumva hari igihe uzangaho gashinga intahe ngo Imana ngo vyari bimeze gutya aya ngo ca ndonka igitangaza kiniki me undi yakumva akavuga ati oya nubesha nta gitangaza kirimwo nibisanzwe kwibi bikuba ko wewe kubera iwanyu bimeze gutya na gutya uravyumva hama sinico nahora nicara nkarura ibitangaza mpora mbona mu buzima bwanje canke maze kubona muravyumva des fois nkicara nkaharura ivyo nasengeye nkabona igitangaza mu buryo vraiment vuguti ndubwi gitangaza nkaca nabikompara n'ivyo nasengeye nkahereza ko bikanka simbona ico gitangaza nkaca nibaza nti none gamana aha byagenze gute aha naho byagenze gute ni giki kiba cabaye kugira ibi bipase ibintu bipase bene data biroroshe korosha ubuzima ugakubita ikorosi ukazana inyishi isanzwe ugacuvuga ngo ubugombe bw'Imana ariko ndashaka kubabwira ngo ivyo bintu bihera uvuze ngo ubugombe bw'Imana bihera ico usuzugura canke ico ubona nabi itukisha muri wewe n'ikiye gice gicika iyo Mana kuko ari ibitobanga byose muravyumva rero kare nabwiye abo mu gatondo nti iyo uravye abantu bariko barasenga basengera igihugu canke ukaraba abantu bariko barasenga basengera imiryango yabo ku bibazo biba biriyo canke ukaraba abantu bariko barasenga basengera ubuzima bwabo kubitagendeka uraraba ingene umengo iyi ni Imana iri imbere yabo uravyumva bafukamye batakamvye basavye Mana ndakwinginze heraba umwana wanje Mana ndakwinginze Minervare Mana ugatakamba ukinginga ukagira iki ariko nkumva umengo je keshi hari akabazo gakunda kunza mu mutwe nkibaza nti none gamana twebwe tubifisemwe umwitwarariko kukurusha est-ce que twebwe turabona le besoin kukurusha est-ce que twebwe turi responsable kumbure y'abana bacu kukurusha turiko turatakambira wo mengo sihuri canke urasamara kugira ngo ushiduke wishiture ugire ico ukoze siko none uku niko bimeze vy'ukuri ni wewe kiye absent vy'ukuri ni wewe wacerewe vy'ukuri ni wewe utarakora vy'ukuri ni wewe dutebeje vy'ukuri lo probleme ni wewe siko none kumengo wewe nawe mwijambo ryawe kumengo nawe utubarira ngo narakoze ibikenewe byose kugira ngo mwebwe muronke ubugingo busagutse kumengo wovuga ngo ivyangombwa byose nararisha igiciro kugira ngo mwebwe mubeho ubuzima bw'intsinzi mbega kumengo wewe utubwira ngo byose narabitanze na mpwemu wanje naramubahaye none kumengo hari ahantu twebwe nawe tutavuga ururimi rumwe
none finalement hagati y'Imana na twebwe ninde acerewe qui est en retard? Canke ngaruke mvuge ngo finalement hagati ya mwebwe n'Imana ninde ari moins responsable que l'autre? None vy'ukuri ntimwumva ko vyoroshe ko ibintu ubishira ku Mana ukavyitirira Imana ngo niyo itarakora ngo ni igihe cayo ngo ibiki n'ibiki, alors ko twosuzuma tukabiraba neza nawe wo kwisuzuma ukaraba wohava usanga finalement ari wewe ushobora kubucereje canke uzibije ibintu. Ko n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo ukuboko kwanje si gutoyi ngo kunanirwe no kubakiza ngo n'ugutwi kwanje, ariko ivyo mwebwe murimwo nivyo bituma haba igihome hagati y'inyishu zanje n'ubuzima bwanyu. Munyumve neza, jewe muri kano gatondo umutima wanje si wo kwagiriza umuntu numwe, ariko ndashaka kubara ngo umutima wanje muri kano gatondo nuwo kuvyura no gukangura ubwenge n'imitima yacu kugira ngo duhaguruke mu responsabilité yacu, tuvuge ngo ndanse ko bimera gutya, ndanse ko igihugu canje kimera uku, ndanse ko umuryango wanje upfa nabi gutya, ndanse ko ivyanje nabanje na jewe duhera gutya. Aya ngira mpaguruke nkora ibikenewe n'ivyangombwa vyose kugira ngo nje mfungure kandi nshobore guprofitisha abandi ivy'Imana yakoze ku buzima bwacu. Rero hazi ico kibazo cyo kwibaza ngo bega nitwovyicarira. Reka ndababwira, jewe vy'ukuri nakijijwe muri 1992 siko mu gihumbi kimwe amajana 1992 siko kera Fisto yarambara ngo umwaka y'ubuvuze ngo uradutera kwihebura urumva. Rero mumbabarire uno munsi ngira ndabahitangazo canke ngira ndababurire nk'ishengero, muravyumva ibi bintu tubabwira siko mukaguma mubiririmba ngo igihe kizoshika ngo amasezerano y'Imana ngo ibiki n'ibiki, ngira ndababurire mumbabarire aho ngira nabwiye nti hari ibice binini kwijana by'abantu mwicaye ngaha ibintu muko murarimba bitazopfa bibashitseko. Umuntu umwe yarambajije ngo mbega kubera iki ngo abantu ngo barambiye mu gakiza ngo uca usanga umengo ngo ntibakicizeye umengo baragabonakiwe mu bintu byo kwizera siko, ariko naho ngaruka nkakubwira nti barigeze gushuha no kubiharara uko wo biharaye baguma bavuga ngo bizoba bizocamwo igihe c'Imana kizogira gutya, ariko ubuzima buguma bugenda nabi bubakubita baragera igihe barabivamo baratekana basigara barimba indirimbo ni ya Christophe Matata nzojya bikenjame kare. Kubera ni waguma wibaza ngo Imana ni yibitebeje, Imana ni itariki irakora, Imana ni iri absent, Imana niyo ndinda kuja kuvyura no gukangura, Imana niyo ndinda gushitura kuko umengo ntiyishitura, Imana niyo womengo nguma ngiriki. Hama ntiwigere uhindukiza amaso ngo urabe uvuga uti mbega ubwo nta hantu noba ndiko ndazibira, ubwo nta hantu noba ndiko ndaba blockage, ubwo nta hantu noba ndiko ndagira. Nutihindukiza ko ngo wirabe, ndakubariza indirimbo ziratera intege, muravyumva. Namwumvishe ujye karaturongora muri Ruanje akatubwira ngo uku kwezi kwa gatandatu yo ntimwabivuze mu kwa gatanu, ukwa kane ntimwabivuze. None wevuriwe mu biki bitubarira shinga inta habaye iki reka ronda gucira agace hakiri kare mwene data nurindire ko bimara imyaka 10 na 15 je ndayo babariye twakuranye n'abajene dusenga dukijijwe, ariko ndashaka kubwira ngo hariho bamwe uraba ugasigara uribaza uti kuronka Imana vyamaze iki mu buzima bwiwe. Rero nawe uri kuraririmba usimba wana ega hari ibintu nyene none mwaza ko buryo umuntu aja kunywa inzoga mu kabari vyagenze nabi bimera gute niko vyamunaniye ntashobora kubifesinga mama aravuga ati wana reka tunywe twibagire siko. Rero nawe urashobora kubutaja kunywa inzoga mu kabari mo gacuza ngaha haya bizogenda ukure kandi kakaguca mu kibaza atayiko na romo pasara oh yariko mwizira gachi tetwa ambaye imyaka ingahe kozuye mu Kristo asigaye yicariye gutya haya muri eglise bagashuha ngo bizogenda uku ati nimurindire muzobibona.
rero mumbabarira ariko ndabibabwiye kandi c'est sérieux ndabahebuje bantu muri ngaha muriko murihumuriza muriko murihenda muzokumigwa. Bamwe muri mwebwe urisika gusanga umupagana atagiye muri ivyo agafuma aja kwiba no guca mu nzira mbi yabishitseko kurusha wowe wagumye wibaza ngo bizoba ariko atacu kurakora kugira ngo ivyo bintu bibe. Amen. Amen. Rero ngarutse ikintu nshaka kubavyurira no kubakangurira uyu munsi nikega bene data. Ndashaka kubabarira ngo twibaza ngo Imana iracerewe, twibaza ngo Imana ni igumisiba ku marandevu, twibaza ngo Imana ngo nigirike, ariko nagenda kubwiye ngo ijambo ry'Imana naryo ne turiravye, ahubwo ritubwira ngo Imana yo ivuga ngo jewe narakoze ibikenewe byose kugira mwebwe mugirike, jewe nararishe ikiguzi gikenewe kugira ngo mwebwe mubeho mu buzima bw'intsinzi, jewe naratanze ubuzima bwanje kugira mwebwe mubeho ubuzima ngo uravye Imana yiyemera ko yabikoze, ishinga intahe ko yabikoze, ishinga intahe ko yaguhaye, ishinga intahe ko yabahezagiye imigisha yose yanyu muri Kristo. Muravyumva? Imana ivuga ngo jewe. Rero natwe twabiraba tukavuga ngo none ga Yesu, wewe kuvuga uku natwe tukavuga uku kubera ivyo turiko turabona ibintu bimeze gute? Muvugishwa n'ivyo muriko murabona kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo umugorotsi agendeshwa n'ivyo yizera. Kwizera gusigura iki? Genda wumva ico ariko arakubwira, ucumvirize, ugitebeko, mukiganire, akwereka aho ugwaye, kuko nimwahinjira ukahakira, vya bintu uzosanga atani ivyo ukeneye gusengera, ariko usanga bitemba nk'uruzi rutemba. Amen. Amen. Rero biroroshe kuguma muri kwa uvuga ngo niyo, ariko umunsi ndaje kukubarira ngo uhoraho si wo gutebeje. Erega ndabereka ingene ari Satani akora ivyo bintu gabene data. Aguma bahenda ariko mugiye kuraba à long terme ico bikreya ni kimwe nababwira ca baba Kristo. À long terme usigara uvuga uti vraiment iyi Mana ni hamwe ntoyubakwa muga ndahoze tu. Siko hama bigaca bihera igicapo wowe ufise c'Imana mu mutima wawe ni igicapo kitari ciza. N'est-ce pas? Agusuzumye muri Ruanchi turabantu bashika 3,000 nkuko namye ndabivuga barenga 3,000 woza usanga twese turiko turirimba la même chose tuvuga ko Imana ari nziza, ariko woza na scanner yinjira mu mutima ikakwereka woza usanga atariko bimeze. Rero gabene data reka ndababwira iki kintu mu gatondo nababwiye nti Imana irashobora kuvuga ngo dutange ishikano, ariko ngenda kubwire ngo Abeli yaratanze ishikano na Gahini aratanga ishikanwa, bose nk'uko Imana yavuze ngo nibatanga ishikanwa, ariko rimwe riremegwa irindi ntiryemegwa. Samuel agiye guhezagira Dawidi rero agaca avuga ngo Imana igashimubariye kavuga ngo uyu ndamuravye son frère no wa bien igihagararo n'ibiki byose, Imana igashimwibira kabanga ikamubwira rusuke ayihagaze ikamubwira ngo jewe Imana simeze nka mwebwe abantu. Mwebwe abantu muraba kubiboneka no kubifatika, ariko jewe Imana ndaba mu mutima. Rero gusenga turasenga twese, kuririmba turaririmba twese. Siko kwisonzesha dushobora kwisonzesha twese tugakora bimwe, ariko ivyo ukora ivyo ari byo byose ikiza kugira itandukaniro si bikorwa uri kurakora, ariko ikigira itandukaniro n'umutima ukoranye ico gikorwa. Rero uyu mutima uratugoye, uratuderaja kuko haba hari umutuntu twinshi nyene urabizi. Muravyumva? Ugashufrefera kuwirengagiza ngo l'essentiel ngo nabikoze. Bene data je namye ndaba hage n'observa utuntu tumwe tumwe, ariko reka ndababwira icitwa umukizwa mwiza uyu munsi carico. Umukizwa mwiza yaratanguye aza gusengera mu baporoti en général. Sino babwira abantu bangahe ngaha tumaze kuganira nkababwira ngo banshingira intahe ngene bakijijwe. Siko tukabiganira kanshingira intahe igatangura igahera ambwiye aho yahora asengera ningene yatanguye kuza ngaha arenganya kumva ko bararirimba canke ningene yaje umunsi umwe kuri bona naborewe, hamaca aratangura kuza buhoro buhoro, hamaca ariyangaja n'uwo mama wiwe yazanye, iyo ntahe igatangura igaheza kasanga ibijanye no gukizwa yaje kunshingira intahe, ashingira intahe ngene yatanguye kuza gusengera ngaha. Bisigura ko uyu munsi uravye abantu bashika 3,000 bari ngaha aya twibaza ngo barakijijwe, ariko nagenda babwire ngo ni kinyoma. Ngaha muri abo bantu harimo bamwe bakijijwe, ariko hari abandi mutarakizwa. Kubera iyo ntaho eje kunshingira naye ngene wavuye mu baporoti uza gusengera mu bamwe ngene wavuye peut-être mu katolika cyangwa mu musulman uza gusengera ngaha, kandi ivyo ntibisigura ko ari gukizwa.
rero nganabwira umukristo uno munsi araza agatangura agasenga akamara iminsi akubitira rimwe na rimwe hama akamara iminsi yumva tuvuga dukritika abantu basenga kuri bonane gusa n'abasenga kuri Noeli abantu basenga rimwe rimwe akavuga ngo shango ndakwiye kwikebuka vraiment nkava muri liste yabo bantu basenga rimwe na rimwe siko reka roje nzoze naza ture dimanche agataza ture dimanche haleluya abasigaye baza ture dimanche haleluya hama yaheza akavuga ati mbo ibintu by'amaklase babivuze kera reka kameme ngende mu maklase akayagira akayamara hama yaheza akumva tumaze iminsi tuvuga cyane gose dukritika abantu bitwa ngo barakijijwe ariko basanga mu kabare kabo baborewe ubasanga bagiye je sais pas gusambana gutwara abagabo abandi canke abagore babandi bagize iki abantu bagira iki hama ivyo byose yavyumva akabati shano kuri Jeva ndateye isoni ibi bintu reka ndabiheba agaca biheba rero umaze kubutonda misi yose ukaba warakurikije programme zose n'amashuri n'amaklase yacu ukaba waragize ukaburi no mu bikogwa muravyumva hama ukabwiki ucawumva ko igikurikira ari ikihe antukubuje mama nakurikije umugeze ivyo basaba muri life center hama ugacawumva rero yuko hasigaye nawe naho kuza ukinginga imana ukadodora bati imana kameme nawe raba narahevye ibi mana ubu je ndidinye ubu ndi muri bamwe bakwiriye nanje kuronka uravyumva ivyo nivyo twita bakizwa no munsi ariko murangageza kumviriza abo bantu iyo bakaba baranshingira intahe numva ikintu ambwira kiri special ciwe na Yesu ambwira ingene yamwishuriye ambwira ingene yamubonye ambwira ingene yamwiyeretse ambwira ubugenzi bwiwe na Yesu ambwira ubucuti bwiwe ambwira umwanya bamarana ambwire ndarinde norega bene data okay jendi nga none nkunda bahakaroro gasanzwe basi siko ego nta alliance nambaye siko ariko nk'ubu mwoza mwumva tuvugana ukuri mwoza mwumva mu bisanzwe maze imyaka 6 naragize mariage c'est juste ko ntabwo babwira ikintu cambere mwo kumva niki ikibazo cambere yubatse gute ugo rugo nugwa umugore tutigera tubona tutayigera twumva tutigera muravyumva rero hari igihe umukristo baza akagushingira intaka kubwira amasaha batondera mu bikogwa akakubwira ibiki nibiki ariko ukazorindira ko wumva ikintu ciwe na Yesu ubucuti bwiwe na Kristo ukarondera ukabura rero malheureusement abo nibo bagwiriye muri no myaka mwishengero kurusha babantu nka Sauli yahuye n'umuco hama agashagenda avuga uwo muco bahuye hama bien sûr bagaca basenga ibicamwo n'ibidacamwo rero bakora umupastori yakunda avuga ngo je ngo mpansengera abagwayi ngo ari gensenga bagakira ngo nikindi gihe yonsenga bagapfa ngo sinzi gituma ngo nzobimenya yashitse mu ijuru ngo iconzi ngo ngumasenga je nkibaza none uzobimenya ushitse mu ijuru kugira ubikoresha iki ko bitazoba bigikenewe ko dusengera abagwayi je nguvuga ngo none ntiwo kwicara ubu ugahagarara ukipoza des questions ukabaza Imana ukagira des recherches ukarimbura n'icijambo ry'Imana gita kurimbura bene data kugira ngo tubona aho bitameze neza witora ikosa peut-être hama Imana kumbure ikwereka ati we kintu kikwicira uratinya ingwara kuva kera ubwo bwo babwingwara nibwo bukuzibira hama ni wabitora ukabijamo ukabisengera ubwo bugakira ugashobona bya bintu bitanguye gukunda none mushaka ingene twakijijwe tumeze muri 1990 canke muri 2000 canke ushaka uguma umeze kwa kundi ntihagire evolution nimwe iba mu buzima bwawe au niveau de l'âme none ndakwaza ikibazo kimwe none nimba ushaka kata evolution imwe iba au niveau de l'âme none ivyo bindi ivyo vyuri kubisengera kubera iki kwijambo ry'Imana itubwira ngo twevolue à tous égards turonke n'amagara meza nk'uko l'état de notre âme évolue rero ndakunda kubibabwira urashobora kuba mu mugambwe wa Life Center vraiment uri ngaha uri umukristo mwiza pe urabikurikiza byose aho ngenda kubwire ngo uranditse mu gitabo c'ubugingo ca Life Center ariko uzosanga atagitabo c'ubugingo wanditse mu cijuru none iyo mwumvise ngo Yesu ngo azobwira abantu bamwe ngo sinigeze ndabamenya mwibaza ngo azobara amafyera agize mwibaza ngo Yesu azoba babesheye abo bantu bari kumwe by'ukuri baraganira baravugana baragendana barafitaniye ubucuti hama Yesu azoca ababwira ngo sinigeze ndabamenya Yesu ntabesha nimba azobivuga nuko atabuzoba buhari vyakweri kweri none gashengero ry'Imana bwoko bw'Imana haleluya ha kweri nimoza tugahaguruka tukabikora neza aha nimona ko igihugu kibikeneye aho woravye umuryango wawe ntavyo ubona ko bikeneye canke woravye ubuzima bwawe ntubona ko bikeneye
reka nakubwire ushobora kubura abantu ubuzima bwawe ntubibone gose kubikeneye pour l'instant ariko basi ndakwibira akabanga ndagucira agace basi n'est-ce pas nk'inarabibonye basi nk'umuntu akuze siko ejo uzobibona kubikeneye kandi malheureusement igihe uzobibona ntaba ari wo mwanya wo kwinvestisa ahubwo byari bikwiriye ko winvestisa hakiri kare reka nabwira ubuzima ngene bumeze bene data ubuzima urashobora kubaho neza ibintu bigakunda bigacamwo bikagira iki aho ngene nabwira akantu je nabonye mu buzima ubuzima ntibugusaba ibyago bitatu siko kugira bukwekaza rero urashobora kuba umeze neza ibintu biko biracamwo canke biko biragira iki ariko icago kimwe gusa kikazogushira hasi wese ugahera none urindire ko icago kiba kugira ari uja kwakira umuti canke wobanza ugafata umuti hakiri kare kugira ico cago nicaza kizogusange warafashe imiti kwiye warafashe vitamine kwiye kize ukibira utitekana ntaco ushoboye kungira jewe mpagaze neza naho gabene data turi sense gutahura ikintu cukwe bene data ku investisa none kuja ngaho ukainvestisa amahera mu bintu ukainvestisa ukagira uko ushoboye kose reka ndababwira akarorero je menyereye kumbure bivanye n'ivyo nkora n'ivyo nkoreramo uravyumva narabonye abavyeyi bakora ibishoboka byose bakainvestisa mu bana babo bakagira tout ce qu'il faut mugabo one day ntibisaba kenshi ntibisaba imyaka myinshi rimwe gusa ubuzima bukaza bukagira ngo pa siko ukabura vya bintu byose wemvesisha iyo biri none urindiriye ico gihe none kweki tworindira ico gihe kandi dufite imana itubwiza ukuri hakiri kare erega ijambo ry'Imana bene data ritubwira ngo intango y'ubwenge nukumvira uhoraho rega basi ndabwira kandi kantu uyu shetani mu Rwanda siko mwese ngaha mu rutuyoya mwavutse jo bunda babona ibi byo ngaha kwisara bimenyereye rero araguhenda ntakuderanje gose ukabona ko biko biracamwe kumba kurindire haje imbere azogwa akajendera kamwe gusa ucumenya ko ya myaka yose wihenza atarakime cyako kiracamwe ariko ikibazo uwo munsi uzobibona uzovuga ifite umwanya wo gusura kwa investisa no kugira ubundi buzima kadusome Zaburi ya mbere kuva ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa gatatu haravuga ngo hahiga umuntu atagendera mu nama z'ababi adahagarara mu nzira y'abanyabyaha aticarana n'abacokoranye ariko ibimuhimbara biri mu byagezwe vy'uhoraho ngo kandi byagezwe vyiwe nibyo ashira ku mutima ku murango no mwijoro azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi cama igihe caco ibibabi byacu ntivyuma ngo ica azokora cose kizomubera kuno amen bene data mugejeje gutahura ico Imana igumitubwira ikumitubwira yuko ni winvestisa dans le spirituel n'ubuzima bwawe buzogenda neza erega ni naco gituma n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo itwararika ubwami bw'Imana n'ukugoroka ivyo bindi bibakurikira ariko satani yarapanze isi mu buryo akubwira ati udakimbiye inyuma yabijya hari ico uza kubona ariko abizera normalement nabatahuye yuko bijya byose mbona byashizweho n'igitaboneka rero ninarondera itaboneka ikagira ibintu neza nibi byose biratungana bije ku murongo amen mwumve iri jambo ryo muri Zaburi ya mbere ingene rivuga siko rivuga ngo hahiri umuntu atagendera mu nama mu makonseil siko y'abanyakibi ibi rero mwe muvyumvise tabati antkaje nta banyakibi tuzinanye nta banyakibi tugendana nta bantu babicanye turi proche donc nta makonseil yabo ngendera mu kiretse ko ubu naho toba bafise murabizi ko turashobora kwa turabagenzi kuri internet siko muravyumva ariko ro mwibuke Yesu yabwiye abantu ngo mwebwe naho muri babi murazi guha ibintu byiza abana banyu ngo harakantu jewe mu ijoro nemwe yaza kwavuze babi baza kavuga abandi ariko aravuga bene data abantu mubona bari serieux abantu mubona bari serieux babana beza bari responsable baba mubona nyene bameze neza muravyumva aba bantu bameze gutya bafise mentalité bahawe n'isi kuko isi niyo yabareze hamwe iyo mentalité ni wagendera muri conseil zayo izogutwara mu kintu kinyuranye n'icimana yari yarakuremeye ni waja mu kinyuranye n'icimana yari yarakuremeye uri mwisquata uri à côté de la plaque nturi mu byo warukuriye kubamo rero nimba uri à côté de la plaque uri mwisquata ivyo ntibishobora guha ubuzima bwawe kugendera mu ntsinzi kuko kimwe mu bidutwara mu ntsinzi ni kuba mu by'Imana yaturemeye rero bavuze ngo utagendera mu nama z'ababi nimwibaze ngo nabantu baba méchant
ngo babicanyi bari hehe oya nibi bisanzwe nibi bya misi yose n'abatubona iri jambo rivuze ngo hayerega umuntu atagendera mu nama z'aba bantu muravyumva hejuru yico avuze abatagendera muri izi nama siko ariko avuze ngo adahagarara ku nzira y'abanyavyaha narega bene data entre nous avoir bas inzira y'abanyavyaha iramaja none isi niyuzuye abanyavyaha none iyo nzira bavuze tudahagarara ko niyihe hama ngo aticarana n'abacokoranye ariko mutahure yuko aya maverse ntiyavuze ngo hahira umuntu ataja gukorana ikibi n'abanyakibi siko kandi ntiyavuze ngo hahira umuntu ataja gukorana ibyaha n'abanyabyaha cyangwa ataza gucokorana oya ntiyanavuze ko babikora abo bantu ariko yavuze ngo kugendera mu nama zabo guhagarara ku nzira yabo siko no kwicarana siko ibi byose ugiye kuraba bigaruka hehe nuko gabene data ibintu byose vyuzuye kuri ino si ugiye kuraba en general ni ibintu bijeje gusamaza ubugingo bwacu kuko bikuzanira ibindi vyimviro bikuzanira andi mapense kandi asiriko ndababwira amapense mabi gusango nimvira ibintu bijanye n'ivyaha oya biragusamaza ukaba busy muri ibi ukitwararika ibi urumva ugasanga urabizi yuko hewe urazi ko ntuzeye Kardashian yaravanye n'ujya we papa wana mama wagira bavane nawe ko Kardashian yaravanye n'ujya ayi bura gusenga rero ibi bintu biradusamaza ibi bintu biraduhamagara ibi bintu bifite umuhamagaro ku buzima bwacu siko nk'uko Imana ifise umuhamagaro ku buzima bwacu rero Imana ikavuga ngo iyo usamazwa navyo uteba muri biriya hari igihe womengo nta kintu kibi ndiko ndakora hari igihe womengo nta caha ndiko ndakora nta gafe nakoze ariko ibi bintu birafise aho bintwara n'inzira bintwara ko buhoro buhoro kandi muri uwo mwanya ndiko ndavyumva bikantwara aha n'Imana yari yifuza kugira icimbariye ngo ndacumve kugira buhoro buhoro kintware ku nzira yacu no kuco Imana yaremeye ubuzima bwanje rero wihaye bijya ntuzoja mu vy'Imana itegurira ubuzima bwawe ariko mumva uyu muntu ingene bavuze siko ngo ibimuhimbara ntibanavuze ngo ni igikonkwana ntibanavuze ngo biramushisha ngo aragerageje oya ariko bavuze ngo ibimuhimbara we biri mu byagezwe by'uhoraho hama gacavuga ngo nivyo yiyumvira ko ijoro n'umurango amen reka nabare tuvuze icagezwe c'uhoraho siko tuvuze ikintu cose Imana iriko iravugana n'umutima wawe n'ubuzima bwawe none nkahaga bene data wisuzume we wenyene wirabe uwo kubaza ryari Imana iheruka kukugira ici kubwiye hama kana kubaza nico wabikoreye ubiheruka ryari itandukaniro ry'uwu wa mbere n'uyu wa kabiri nuko wewe ibimuhimbara n'umushasheho wa kweri aricara akabati Imana vyakweri kweri ibi iya vyakweri kweri ukuvuga ibi iya erega genda murabitandukaniro Adamu na Eva ubwa mbere n'ubwa nyuma siko ubwa mbere ugiye kuraba bari abantu birigwana n'Imana ikagira ica babwiye bakaciyumvira ko bakagenda kugishira mu ngiro hama gasura akababwira ikindi tuvyita amazina bagashira mu ngiro ivye karababwira ariko ugiye kuraba itandukaniro ry'ubwa mbere n'ubwa nyuma nuko baretse kumviriza cette fois uriya bumviriza ivyo mwisi biko birababwira ivy'inzoka ibabwiye bagenda kubishira hajya hacaba ico bita chute de l'homme none woshaka kubaho mu bintu biri en dehors ya chute ataco gufungura na kimwe ufungura mu bigusubiza mu kibanza cawe reka nababwira imigenzo y'idini iroshe gukurikira kurusha gukurikira Imana ikiravuga n'ubuzima bwawe ndakunda kuganira n'abantu kuvyerekeye Imana ikiravugana n'ubuzima bwawe muri uwo mwanya siko ariko nashaka kubabwira ngo abo bantu hari gihe baza kumbwira ivy'Imana yababwiye jeje nyene nababwiye kumvira nkaca nsanga jeje nyene ngira ubwo baburanyishe ngira ndabipinga ndavuga uri suri ko yakubwiye gutyo uri suri ko ashike yose unikiramo wosanga ibi nibi naho wosanga kubera ko numvuye ngo birateye ubwoba abantu bagendaye n'Imana muri Bibiliya barabe ba Abrahamu yarababwiye ati ingo tugende
va muri ico gihugu sezera so sezera nyoko sezera biwanyu sezera byose ingo tugende ahantu ntakubwiye naho ariho ariko niho ngiye guhezagira ubuzima bwawe none mwaza ko byoroshe gukurikira ivyo bintu none mwemwe yazo no musengo muhamagariwe kubaho ubuzima bunyuranye n'icimana ikravugana ubuzima bwayo reka none abaye akantu namye mbona kaba mwishengero kandi nubu kariho karaba kandi hari akantu nyene nuko bizogenda tuzorura kubona example kuri mwebwe siko ariko mizina rya Yesu suko bizogenda siko reka ndabari ikintu kimwe biroroshe kutumvira icimana ikirakubwira ukashika usha ugacukurikiza amabwirizwa yose muri life center hamba twe tukubonye ugumuza uraberewe urasenga uramanika amaboko siko mu gatondo nababwiye ingene no dushiduka n'umuntu mu gusenga yakubise plonge akajyama hasi nababwiye nti nk'ubu no babwira ngo haguruka ndumva umutwaro dusengera igihugu haguruka mwese mugaca muhaguruka mukazoyenceye nkubitse plonge sha mucavuga ati igitoro kigiye kuboneka umva twe dutandukanye n'Imana dushidukwa n'ivyo tubona hasi hanze siko ariko Imana ivugana n'imitima yacu kandi Imana yitega ko muha agaciro iki ivugana n'umutima wawe nahatanu umwe akibona nahatanu umwe aza gukomera amashiko wagikoze nahatanu umwe aza kwaminiya ego wanashaka n'igihe bagusuzugura hari gihe bakubwira kuri ikijuju canke wigira ibintu canke wigira spirituelle ariko je m'en fous nimba jewe numvise nkaba ndiko ndumvira ndiko ndakomeza urugendo rw'ubuzima bwanje untwenge canke uvuga ivyo je m'en fous ndiko nkora icimana hamagara ubuzima bwanje kandi bizocika umugisha ku buzima bwanje ariko we ngurumva ngo nase kubikora ko ngo nta numwe yovyumva ngurumva ngo abantu bacavuga ngo nigize ngo nawe kurikira abantu zoraba hama kandi genda babwire naka Imana iragorana Chongira ndakibashigikire ndakibabwire cyane gose Imana iragorana kandi nta muntu kuri ino sinumwe muzopfa muhuye agorana nk'Imana kuko Imana mu gukorana n'ubuzima bwawe kuko Imana yeki ikora ahizi ko wononekaye rero aza gukora hantu uzi mu myaka uko twagiye turakura tuva mu bwana twarize ingene tuhafuka ingene tuhambarira n'ingene tuhagendera hama Imana yashika igacivuga ati egusa neza ariko je simeze nk'abantu jewe sindabibiboneka jewe ndabindani mu mutima rero aha hantu warahashoboye ariko pardon siko reka dukure kwisparadra reka twugurure none guys ibi bintu urazi imyaka byafasho genda bifuke menye kubigendera menye kubihisha menye gutwengera hejuru yavyo menye kugira iki none wowe urinze uje kugorana je nakubwiye ngo we uze hamumpezagira partiri yibi nashoboye gufuka ariko Imana ikakubwira ngo ivyo wafuse byose ego warabifuse ariko jewe Imana ndazi ko ivyo byose ari shetani yabikoze mu buzima bwawe kandi ivyo bijanye n'umugambi wa shetani mu buzima bwawe jewe uhoraho sinovyubakirako nje kubikuraho kugira nubaka icanje kizima kitanyiganyiga naho igihuhusi coze agacagorana rero agatangura gukoraho kizira gukora ndiba ko twaraturimba ijya ndirimbo ngo nta wundi yonkora ku bugingo nkawe misi yose ijya ndirimbo turirimbye namba mvuga nti sha ego ko ivuga mu buryo bw'igitangaza ariko je numva umengo nta wundi yigeze yubahuka gukora ahantu hadakogwa iwanje cyo kimwe nka wewe ariko bene data nimwemere tugende buhoro buhoro nimwemere batugaye nimwemere muri eglise avuye kutari spirituelle nimwemere avuye kujya karasenga nta lemwe tuba mubona aryamye hasi par exemple ariko siniko navuga kujyama hasi ni bibi no mets-toi à l'aise urakora iki kumeta à l'aise kigushoboza gukommunika n'iyo mana n'est-ce pas ariko ye ntuzogira ibiri scandale ngo ubuze abandi gusenga siko muravyumva rero nimwemere bigende bavuga ivyo bashaka bene data jenga nabwiye ko kuva nkijijwe imyaka yose ye mu novuga ngo mu buto bw'agakiza kanje nama nuvuye ngo hari abantu bako barampinga kandi muri uko kumpinga nuvuye ngo bako barambuza kugira ibintu mu bintu je nemera ko ari ivyo bashaka ncishe mu nzira yabo je nande nkuvuye ngo nenda bigendere ko bavyemera je ntavyemera ariko ndashaka kuvuga ngo emera bashaka babigenza uko bashaka kose ariko uko babigenza uko ariko kose babikore wewe uzi neza ko uriko uragenda kandi ukagendera muco muriko muravugana n'Imana ivyaguhimbaye wafashe umwanya kubata Imana vyakwera bikumbwira iki kintu none no kigira vyogenda gute mbega nogera gute nkasanga bimeze gute naho none gamana hajya naho ntubona ko bava bigorana nikuvuga ngo ndiko ndarimbura ijoro n'umurango ndiko ndabaza Imana ingene nofata iyo nzira uravyumva niyo meditation hamiyo meditation igira ico bita renouvellement de l'intelligence impindurira ubwenge hama nkaca ngenda kugendera mu kintu nakuye kuhoraho hama ico ukuye kuhoraho cose kirimo la gloire de Dieu
none atakintu nk'ico na kimwe urimo kirimo la gloire de Dieu kweke wibaza kuzogendera mu no kameme no musura zigene tuvuga no je kameme sindi gisuma Jesse nkoribi umva nabwira ikintu kimwe nturi kuragendera mu cimana ihamagara ubuzima bwawe ico conyene kirakwiyugira cera imina ubuzima bwawe ariko ifoko hahaguruka abantu siko nkuko ijambo ry'Imana ryabitubwiye biyatasha lembo imengo yasayigeze 19h uravyumva ni 11h ni henze muravyumvaga bene data ego ndavyemeye ko bitoroshe erega wanashaka igituma bitoroshe ni kubera iki mwese ngaha murafise ukuntu musa naho mwavukiye canke mwakuriye rero twese izo capacité turazifise aho tuvukira naho dukurira turiga kwiyadapta tugasa nkabo tukamera nabo kugira tube accepter turonka ikibanza natwe tube mu bandi rero biroroshe yuko no gukizwa ucuza mu bakizwa ukiyadapta ukiga gusa nabo kumera nkabo kugira nawe uronka ikibanza mu bakizwa muravyumva ariko ndashaka kuvuga ngo abajejwe gukiza ubugingo bwawe sabakizwa ujeje gukiza ubuzima bwawe n'umukiza rero ego wobishinga ukagira nk'ivyabo none nimushobora kubona umukristo mukabona nase kuvuga amazina nyene ntimubigira ukundi ariko nta mukristo murabona kabaye umutipe ndamuravya asengera haki kuko turi adapta uyu nawe ndamuravya asengera muri eglise Jean za gutya aya me ikibaza aho kiri mbega uyu ndamuravye agendana na Yesu bene data birabishe kubona abakristo vraiment ta profondeur bagira kuko ngenda babwire ngo n'ibintu byinshi bizokiza ubuzima bwayo ntibiri mu masengesho menshi mwagize biri juste muri profondeur bene data Fiston ngo ndagutayeho akarorero sha nimwibaze ngo solution z'Imana zikuzokwama zimeze kwa kundi mwe mwibaza muravyumva benshi ndashaka kuvuga ngo uno munsi muri ngaha muravyumva muriko muravyara mwaduse ishengero rikiri ritoye abantu benshi n'aba jeune marié abantu benshi musabana bakiri batoye hamanaganda babwire ngo muri iyi myaka siko hariho ubugwayi bwinshi tutazi tudatahura kandi mu bana bakiri bato butaboneka bukaja kugaragara iyo bageze muri adolescence rero bisigura ngo ngaha muri mwebwe hariho abantu babanye n'abana bari programme gusara mu minsi iri imbere hari abantu mubanye n'abana bari bien programme kugwa ahantu habi mu minsi iri imbere hari abantu mubanye n'abana uvuga ngo yango none jewe ngo ntaco ndamugize ngo ameze bien afite fragilité utigeze uronka udatahura aho ngana babwira ikintu bega bene data umuntu ari profond abana n'Imana adwelinga muri presence y'Imana bene data suko azi vyinshi no arazi yuko niyo mva niyo nkomoka duwaho donc ndajayo kuko harafise vyinshi hanuhisa ubuzima bwanje muri uko kunuhisa ubuzima bwanje nshobora guca mu mwana wanje afise ikibazo ntazi nica arico uravyumva ariho nkamucako nkakirabira gutya ngavuga ngo saba wiriwe neza sawa akakonyene kaca gakiza ubugingo bwiwe ntagwe muri shaki nateza kugwamo ni ibintu bikorwa n'ubushobozi ubu rero mwe mwibaza ngo tugira tugendere mu bintu by'ingeso nziza gusa n'indero nziza no kuba civilize no kuba bien éduqué no kuba abantu b'urupfasoni kameme babashinga ntahe badapfuko bavuze batagira iki ivyo mwibaza ngo bizokiza ubuzima bwanyu iyo aba vyokiza ubuzima bwanyu Imana ntiyari gutanga Yesu ngo aze gupfira ngaha kwisi ariko nimba Imana mu bibazo by'isi yazanye solution iri spirituelle nuko duhamagarirwa kuba spirituelle natwe kugira tuneshe isi rero urashobora kwirengagiza kuba spirituelle kubera ubona ukiriko urashobora kubijera kubera ubona ukiriko urashobora kubi aho ngenda kubwire ngo ejo nejo bundi ubuzima buzokwereka yuko Imana itabeshe ifare être spirituelle. Merci. None ga bene data ubuzima bwa misi yose siko ugira ikiwe kugira byukuri ubu umuntu ari spirituelle ubayeho gute ubigira gute erega humura Imana ntiyavuze ngo urinda kubigira nk'uwo mwicaranye erega humura Imana ntiyavuze ngo nimpa kubigire nk'abanaka nabanaka oya Imana ivuga ngo Jesse imeze nk'abantu mwe murakubiboneka je ndaba mu mutima Imana iraba ko umutima wawe ubirimwo ubishaka uri kurabikurikirana uri kurabirondera hama iyo Mana irazi ingene ihaza abantu bose batandukanye bafise inyota yo kuyirondera amen amen. Reka dusome verset ya nyuma iri muri 2 Pierre chapitre 1 verset 3
Pierre wa kabiri igice ca mbere umurongo wa gatatu nibutse ko muri Kristo tuje kuvuga wa kabiri bavuga ngo ni wa gute igice ca kabiri ca Pierre voilà ca Petero siko iri jambo riratubwira ngo par sa divine puissance siko le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. Amen. Ngo Imana uhoraho siko biciye mu bushobozi bwiwe ngo yaraduhaye ivyangombwa ibikenewe byose kugira ngo dushobore kubaho muri attachement kuri we kugira dushobore kumatana nawe. Hama mwibuke rya jambo twasoma ubwa mbere rivuga ngo ni waguma muri we amajambo yiwe akaguma muri wewe usabe ico ushaka cose kizokubera gutyo. Rero ugashaza mbega no bishobora aha naho bakubwiye ngo Imana yarashize muri wewe yaraguhaye ivyangombwa n'ibikenewe byose kugira ngo ushobore kubaho ubuzima bwa attachement ku Mana. Rero muca mutahura yuko gabene data ibi bintu twibaza ngo ni Imana itebeje ngo ni Imana itarumva ngo ni Imana ngo itarakora ngo ni Imana itarashitsa igihe cyane. Nagenda babwire ngo Yesu mu gupfa yavuze ngo birarangiye. Muravyumva? Hamaje vuga ngo birarangiye igitambara cazi birahera hahera gica kiratabuka. Ku bwanyu inzira irugurugwa. Hamasi nivyo gusa asuka mpwemu wiwe kubari n'umubiri bose. Numva ntuza kubwira ngo jewe sinkuze mu gakizaje umviriza yamusutse kubari n'umubiri wose. Siko? Aha rero ngahavuze ngo par sa divine puissance siko yaraduhaye tout ce qui est nécessaire. Reka mpeze mvuga iki kintu. Ubugombe bw'Imana suko mucika abakristu bo muri life center canke bo mu baporoti gusa. Siko? Ubugombe bw'Imana nuko twireconcilia n'Imana tukaba inshuti tukaba abagenzi kugira ngo ibimurimwo bitwuzuremo hama bitwuzuyemo biduhe ubuzima yageneye ubuzima bwacu kubaho. Amen. Rero mureke kurindira Imana kuko Imana si ibatebeje ahubwo mwitaba umuhamagaro w'Imana kuko mu muhamagaro w'Imana niho hari ubugingo bwanyu busagutse. Amen. Imana ibahezagire kamaguruke dusenge. Mbanze ndabaha itangazo bambari ngira nijye bagira banyibutsa. Abigisha b'abana bavuze yuko baza kurekura abana saa sita. Siko? Kandi murabizi yuko twe duheze igikorane saa sita. Rero naho mpejeje kare ndasavye ntihagira abavyeyi baja kugorana mu bana. Siko? Muvyoroshe murindire mutera inkuru mugize connaissance n'abantu bashasha daire musanga muhuriyemo n'ibintu bizima mutazi. Siko? Hama saa sita muce mugira. Amen. Okay, reka muhaguruke dusenge rero. Ndakubariye muri kano gatondo ngo bikuvako. Ndakubariye muri kano gatondo ngo Imana yarakoze ivyangombwa byose n'ivyankenerwa byose kugira ube muri ubwo buzima buguha intsinzi wewe. Ndakubariye muri kano gatondo ngo ivyo ushaka, ivyo urondera, ivyo uriko wiruka inyuma. Imana ikubwira ati je narakoze ivyangombwa ndagusavye winjire muco naguteguriye urabe kudasanga narabikoze. Amen. Hama ndaguhebuje ngo nutinjira mu Imana ikirahamagarira ubuzima bwawe ukaba umukristo wo mwidini ya Life Center. Ndaguhumurije gukurira ngaha hari ico bifasha. Washobora gukura utanywa inzoga, tarumboregwa, ugakura tarumogi unywa, ugakura utarumusambanyi kandi birasa ibintu byinshi bifasha ubujimani nkuko umuskuti ari amavantage ko umuskuti no kumupionya yo. Siko? Ariko ngenda kubwira ngo ivy'Imana iduhamagarira sivyo, ivy'Imana iduhamagarira ni ivy'ubushobozi bidushoboza kuba muri gloire yiwe. Amen. Reka dusenge. Mana ndagushima ko uri responsable Mana. Uri Imana nziza, uri Imana yera, uri Imana itari absent, uri Imana idaceregwa, uri Imana itareka gukora uruhara rwayo Mana. Mana turetse ibyawe gusa n'ivyacu tutoshobora uduha ubushobozi budushoboza kubishobora Mana. Ntutureka twenyene ntutubwira ngo twimenye Mana.
Mana ndasenze mvuga ngo mu izina rya Yesu ushoboza ishengero rya Kristo guhaguruka ngo rije mu kibanza ryahamagariwe kujamwo Mana. Ndasenze mvuga ngo Mana ashoboza ubuzima bw'abantu gushuhira, guhagurukira, gukurikira Mana no guha agaciro ivyo wewe wahaye agaciro Mana. Mana turinde ibi bintu byose bidusamaza, turinde ibi bintu byose des fois bidushirako pression canke bidushirako ibintu biryoshe bigatuma tutumva, tudafite umwanya wo kukumva no kukumvira Mana. Mana ndasenze ngo ntitubishengero bigwira muri nombre gusa, ariko mu izina rya Yesu tube ishengero rikura mu mpwemo kugira ngo tugaragaze ta gloire, icubahiro cawe muri ino si nkuko wabituremeye Mana. Mana ndasengeye umuntu wese ari ngaho ashobora kuba atavyumva, tumva niyo biva niyo bija, ndasenze Mana ngo uvugane n'ubuzima bwiwe, ukorane n'ubuzima bwiwe, tangura umuvugishe Mana, mukure mu bisanzwe Mana, mukure muri bitumenyereye Mana, ariko atangura abone we mu buryo budasanzwe Mana, atangura kubone wimanifesta mu buryo butandukanye Mana. Mana ndasenze ngo nkuko wabituremeye, nkuko wabiduhamagariye, udushoboze mu izina rya Yesu, twinjire mu byo watugeneye kugira ngo abari twebwe tugaragaze kandi twerekane icubahiro n'ubwiza bwawe muri iki kibanza no kuri ino si Mana. Urakoze Mana, nuhabwa icubahiro muri byose, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen.